Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ku biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, harimo nk'igisata ca politike be n'ibiriko biravugwa indani mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu masaha make aheze nibwo hajeje kumenyekana umukandida yatowe ngabe umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu mu kiringo cyo kuva muri uyu mwaka wa 2026 gushika mu mwaka wa 2031. Ni ikoraniro kaminuza ryari gitabwe n'abantu benshi batandukanye hanbega harimo nabo mu nzego z'umutekano. Abo twavuga twabashije gutera imboni zacu harimo Reverano Ndikuriyo nyene yanatowe kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe ubugira kabiri, harimo umukuru w'inama nkenguza amateka Geras Daniel Ndabirabe uyungu akabarongoye inama nshinga amateka mu gihe urongoye inama nkenguza amateka ari Gervase Ndera ko buca. Hakaba hari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi wa Reverano Ndikuriyo. Hakaba hari kandi n'abandi bategetsi batandukanye ku nzego z'igihugu ndetse n'abagize inama nkuru y'inararibonye y'umugambwe CNDD FDD. Tukabibutsa ko kubagize inama nkuru y'umugambwe y'inararibonye ari abantu batanu nkuko twabigarutse ko mu makuru yacu yabanje. Abo mutini bande? Abo harimwo umukuru w'igihugu Nyiricubero Varisito Ndayishimiye, akazamwo Reverano Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru, hakazamwo Siriaka Nshimirimana nk'icegera cy'umunyamabanga mukuru, Zenone Ndaruvukanya ajejwe ikigega ca CNDD FDD be na Geras Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi. Benshi bakibuka ko mu minsi iheze Reverano Ndikuriyo aribwo yisokoye mu nama nkenguza amateka. We yavuze ko iki kibanza kitamubereye cyane, mbega ko agomba kubisa abana bakisanga muri aya mabanga. Reverano Ndikuriyo atowe ubugira kabiri, akaba ari we bwa mbere bibaye. Muti rero Reverano Ndikuriyo yizeye kuguma arongoye CNDD FDD mu kiringo ca kabiri ninde? Reverano Ndikuriyo numwe mu banyepolitike bazwi cyane mu Burundi, yizewe n'abanyamugambwe ba CNDD FDD kubandanya barongoye mu kiringo ca kabiri. Uyu ni umunyepolitike yakuriye mu rugamba, akora mu nzego zitandukanye z'igihugu, anagira uruhare rudasanzwe mu nkino cyane mu mupira w'amaguru. Ubundi Reverano Ndikuriyo yavutse mu mwaka w'1970, avukira muri komine Kayogoro mu ntara y'Amakamba yo muri Burunga ya kera. Yize muri kaminuza y'u Burundi hagati y'umwaka w'1992 ndetse n'umwaka w'1995. Intambara yatanguye mu mwaka w'1993 yaciye muhindurira ubuzima, aho yafashe inzira y'ishamba kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2004. Uyu ari mu bagwanyi ba CNDD FDD. Inyuma y'intambara yatanguye ibikorwa vya politike mu nzego z'igihugu. Yarabaye buramatari w'intara y'Amakamba kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2007. Acaja kuba umushinga amateka inyuma y'irukanwa ry'abashinga amateka 22 bari bashigikiye Hussein Rajabu. Muri uwo mwanya yari umukuru w'umugwi wiga ibibazo vya politike, intwaro n'imigenderanire. Mu mwaka w'2010 yaciye atobwa kuba umukenguza amateka. Mu mwaka w'2015 Reverano Ndikuriyo yabaye umukuru w'inama nkenguza amateka, amabanga yagumyemo gushika mu mwaka w'2020. Uretse kandi politike, Reverano Ndikuriyo azwi cyane mu vy'inkino. Niwe yashinze umugwi w'umupira w'amaguru Aigle Noir de Makamba. Mu mwaka w'2013 yaratorewe kuba president w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, amabanga yaranguye gushika mu mwaka w'2022. Ubundi mu buzima busanzwe Reverano Ndikuriyo ni umugabo afise abana batandatu, avuga Ikirundi, Igiswahili n'Igifaransa. Nawe yigeze kumvikana avuga ko atazosubira gukoresha urwo rurimi kubera insiguro zagiye zihabwa amajambo yiwe mu buryo avuga ko zitarizo. Kubera ubumuga yagiriye ku rugamba, akunze kwita ambasaderi w'abapfumu bazima. Akavuga ko kahise k'intambara gakwiye kwibukwa kugira igihugu kitazosubira mu makuba. Akunda kandi gushimangira ko muri CNDD FDD atabihangange bihari, ko uwumva ko akomeye ategerezwa kwisunga amategeko, kuko mu mugambwe CNDD FDD wipanze baragupangura. Mu kiringo ciwe ca mbere ku bibazi bw'umugambwe Ndikuriyo yaranzwe cyane n'ingendo mu ntara zose z'igihugu, aganira n'abanyamugambwe abamagarira kunga ubumwe no gushira imbere iterambere ry'igihugu. Azwi kandi nk'uwashize imbere yongera arakomeza politike yo kwigisha abana
umugambwe abo bita ibiswi vy'inkona, ahavuga ko ibice 60% vy'ibikorwa vy'uwo mugambwe bishingiye ku gutegura ibiswi vy'inkona. Ariko iyo politike ngo ntibonwa kumwe na benshi, aho bavuga ko abana batari bakwiye kwigishwa politike. Ndikuriyo we avuga ko atawohirahira ngo areke umwana wiwe ngo akure tambuka zino. Mu vyo bigisha abo bana rero ngo harimwo bwa mbere na mbere gukunda igihugu, kumenya amateka yacu ndetse no kukigwanira. Reverano Ndikuriyo kandi yaravuzwe cyane mu batumvikana n'umukuru w'igihugu, gushika naho umwe mu bahoze mu nzego nkuru z'igihugu ndetse nizo mu mugambwe avuga yuko atahangana rihari mu mugambwe CNDD-FDD cyane hagati ya Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse na Reverano Ndikuriyo. Uwo ni Leonidas Hatungimana. Muti yatangaje iki? Kwazorongoye Ndayishimiye na Ndikuriyo ku rugamba, Leonidas Hatungimana isatahura guta amajambo amaze iminsi mu ndongozi. Leonidas Hatungimana avuga ko yahoze twara batayo mu rugamba rwa CNDD-FDD mu bakuru b'amakompanyi batatu yari afise, harimo Reverano Ndikuriyo yatwara kompanyi ya kabiri ndetse na Varisito Ndayishimiye yatwara kompanyi ya gatatu. Leonidas Hatungimana avuga ko Ndikuriyo yari umusirikare akomeye apanze neza mu buryo bwose, yamaranga ivyaranga Ndayishimiye vyo ntiyo kubakwa kubishira habona. Ariko hari ibindi biganiro bitari bike Hatungimana amaze kuvugamwo ivyaranze Ndayishimiye ku rugamba. Ndikuriyo mu mwaka wa 2022 nawe yigeze kuvuga ko barya abantu batigeze baronka inkovu nimwe ataco bari bamaze ku rugamba. Leonidas Hatungimana akavuga ko ku makuru afise atampande zanganya muri CNDD-FDD, ariko ko Ndikuriyo na Ndayishimiye bose bakeneye kuboneka cyane muri kino gihe umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umwaka wa 2027 ataratorwa. Ngo Ndikuriyo ni umuntu yama akeneye kwerekana ko n'abakomeye, ariko ngo arafise ingorane y'ururimi rumenyerana akavuga atabanje kwiyumvira ingaruka z'ivyo avuga. Leonidas Hatungimana yahebuje ko atangiye ngo nimwe impinduka izofatwe mu ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryabaye no munsi, aho we ubwiwe yagize ati naho hoba n'impande zihanganye nta ruhande ruvuga ko rushaka guhagararira intwari ibereye. Hatungimana akavuga ko igihe cyose CNDD-FDD zoba ikura muri leta amahera yibeshaho ngo ikintu citwa intwari ibereye kitazigera kibaho. Yarangije kandi yibutsa abatwara CNDD-FDD bose ko babayeho mu bwoba bwo gukurikiranwa kubera amabatagira izina yaranze intwaro yabo. Gico ngo nico kibafatanya ku buryo niyo bahanganye ico bacibuka bagaca bahesha, nkuko Leonidas Hatungimana ahejeje kubitangaza. Ni inkuru iciye ku masonga mu bimenyesha makuru bitandukanye hirya no hino ku isi, ndetse n'ibimenyesha makuru n'ikimenyesha makuru cy'Abongereza BBC naco gejeje gushira habona inkuru yitorwa rya Reverano Ndikuriyo. Reverano Ndikuriyo ngabaye wa mbere agiye kurongora CNDD-FDD mu kiringo kigira kabiri. Ndikuriyo niwe yemejwe ngo abandanye ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi mu Burundi mu kiringo kigira kabiri c'imyaka 5. Nta wundi numwe yari bwigera arongora no mugambwe mu biringo bibiri kuvushitse ku butegetsi mu mwaka wa 2025. Ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ryabereye Igitega kuri no munsi genekerezo ya 2025 uyu mwaka wa 2026 ryatanguriwe n'iminsi 3 y'amasengesho mpuzamahanga yo gushimira Imana yatanguye ku munsi wa 4 gushika ejo ku munsi wa 6. Yemeje kandi Syria yakashimira Imana nk'icegera cyandi kuri yo amabanga nawe nyene yahoramwo. Nkuko benshi bariko baravuga ko igihugu cy'u Burundi kimaze imyaka kiri mu bukene bw'amafaranga mva makungu bwagize ingaruka kuri bimwe nk'igitoro, Reverano Ndikuriyo yemerera abanyamugambwe ko ataca atazokora kugira ngo imibereho y'abarundi hinduke. Aho yagize ati turabemereye ko tuzokwitanga kugira umugambwe utera yindi ntambwe mu gushikana abarundi heza, mu guhindura imibereho y'abene gihugu, navyo kandi tuzokora uko dushoboye. Dusaba ko twese twoja ku kivi tugira imbona kazoza mu miryango yacu, dukore na kare abasokuru barayamaze bati ushaka umubira abirakuya. Nta numwe kandi yari bwigere arongora umuntu mugambwe mu kiringo kirenga kimwe, habigiye wari ufise urwego rw'umukuru w'umugambwe canke igihe urwego rufuti hagashingwa urw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe mu mwaka wa 2016 ubwo Varisito Ndayishimiye ari we yari agiye kurongora uyu mugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Mu mwaka wa 2005 igihe umugambwe wari urongowe na Hussein Rajabu, wewe n'ikiringo ntiyakimaze biturutse ku cuka kibicadutse mu mugambwe. Mu mwaka wa 2007 yabogojwe agasubirizwa na Jeremy Ngendakumana. Jeremy Ngendakumana nawe yamaze ikiringo kimwe, maze mu mwaka wa 2012 asubirirwa na Pascal Nyabenda
Murantunge mu gihe mu mwaka wa 2016 Varisto Ndashimye ari we yakoreye mu ngata Pascal Nyabenda amabanga aranguye gushika inzego z'uno mugambwe zindurwa mu mwaka wa 2016 urwego rw'umukuru w'umugambwe rugafutwa maze agashingwa urwego rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ari navyo vyatanguranye n'ikiringo ca Perezida Varisto Ndayishimiye. Nimugiye kandi hari vyinshi biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no kwisi muri rusangi aho tugiye kugaruka no ku bindi biriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye. Nkuko amakuru adushikira abivuga reka tubandanize n'ubundi mu gisata c'indero. Ngintebe zo mu mashure kwirukanwa canke gupfungwa ku basuma leta yakajije imvugo. Munama abereye ku munsi wa mbere w'indwi turiko dusozerwa ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu manuko bw'igihugu yahuje abarongoye ibisata vyo makomine mu makomine n'intara. Leta y'u Burundi yatangaje ko igiye gukaza ubugenduzi mu bikorwa vyo gukora intebe zo mu mashure. Abajejwe intwaro n'abayobozi b'amashure bari bitavye iyo nama ntibaronse akaryo ko gushikiriza ivyumviro vyabo. Ngo komine imwe yaronkejwe amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi kandi hakaba hari itegeko ko izo ntebe zitegerezwa gukorerwa aho muri komine nyene. Ngo kubera amakosa yagiye arigaragaza muri kahise indongozi zigabisha ko atakosa na rimwe rizosubira kwihanganirwa. Umushikiranganje w'indero François Vyarimana yarashikirije impungenge zikomeye kubijanye n'ubwiza bw'intebe zizokorwa. Yibukije ko mu myaka y'amashuri heze amakomine menshi yibonekejemwo utunenge twinshi harimo no gukorwa kw'intebe zitubahirije amategeko, kutubahiriza umwanya wo kuzitanga n'ikoreshwa ry'uburyo bwa leta riteye amakenga. Uti nta ntebe nimwe izokwakirwa mu gihe itubarije neza cyane ingingo ngendekwa ko zikurikizwa. Niko umushikiranganje yagabishije agahamagarira abajejwe indero muri komine n'ibisata vy'ubuhinga kuba maso cyane. Ngo yashimangiye ko utazovyitaho canke akagira uruhara muri ivyo azohura n'ingaruka zikomeye. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere navyo vyarashimangiye ubwo butumwa. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawontuye yaragabishije umuntu wese yagiriwe n'icaha cyo kunyuruza canke konona amafaranga ya leta agenewe kugura intebe ko ashobora guhanwa bikomeye. Utabazotombora bazokwirukanwa mu kazi, abatazogira tombora ntoya nagasho niko yatangaje. Ni intumbero ngitomoye cyane gutuza umugenzo w'abasuma no guha abanyeshuri b'u Burundi intebe zikwije ibisabwa zitanzwe ku gihe. Ubutumwa bwa leta buratomoye ngo amafaranga ya leta ategerezwa gufasha ishure ntategerezwa gufasha inyungu z'abantu ku giti cabo. Ni mu gihe aho bita Gishubiho ibintu biteye ubwoba cyane. Abantu 3 barapfuye mu buryo buteye amakenga muri uku kwezi. Muri komine ya Gishubi mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu iriko irahungabanywa n'urukurikirane rw'impfu zabaye mu kiringo c'indwi nkeya. Mu gihe abajejwe intwaro bo bavuga ko bari ukwiyahura, izo nsiguro zirayamirizwa cyane n'abanyagihugu basaba ko ahubwo gukorwa amatohoza yigenga. Uwanyuma yapfuye ku munsi w'igenekerezo ya 20 uyu mwaka akiziga ca Gerard Nyambuga w'imyaka 53 catogwa. Uwo muhisi yasanzwe amanitse ku kiziriko munsi y'igiti civoka ku mutumba Mahonda muri komine ya Gishubi. Ubwa Prote Nteturuye umukuru w'umutumba Mahonda ngo uburyo urwo rupfu rwabayemo ntibutomoye, ariko akabashira imbere ko hashobora kuba habaye kwiyahura ko gushikaho hari ivyo bishoboka. Atomora ko atawikekwa n'umwe arahagarikwa kandi kamatohoza ariko arakorwa. Izo nisiguro kandi ziyamirizwa ariko n'abanyagihugu benshi bo ku mutumba Mahonda basigura ko hariho amatati y'amatongo yo mu isi yarimwo. Kubgabo ngo hari dosikiri imbere y'amasentare bituma yikekwa ko yishwe. Imisi mike imbere yaho kwigenekerezo y'8/0 y'umwaka wa 2026 hari ku munsi wa kane ikindi kiziga cyari cyatoye mu mutumba ku mutumba Muyange. Ni Dieudonné nimenya w'imyaka 29 ato amanitse ku giti. Joel Gacumi umukuru w'umutumba Muyange akavuga ko imvo z'urwo rupfu zitaramenyekana, ariko akavuga ko bari ukwiyahura. Agatomara ko uwo muhisi yaragwa indwara zo mu mutwe akama kandi avuga amajambo yumvikana ko ataragikeneye kubaho. Aha naho nyene igice c'abanyagihugu bariyamiriza izo nsiguro. Abanyagihugu bakabona ko Dieudonné nimenya yoba yarishwe imbere y'uko ikiziga ciwe kizana gutabwa catowe. Bagasaba iyugururwa ry'amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekana bakoze ico kibi. Ugira gatatu yaje gushimangira amakenga y'abanyagihugu. Kwigenekerezo y'9/0 uyu mwaka wa 2026 ikiziga ca Elias Ibyandaza w'imyaka 45 cararobwe mu ruzi ruvyironza ku nkengera zo ku mutumba Bubaju komene Gishubi nyene.
Benoit Sakubu umukuru w'umutumba Bubaji akavuga ko uwo yatowe ikiziga yari yabuzwe irengero ku w'Imana igenekerezo ya 4/0 uyu mwaka wa 2026 ikiziga ciwe kikaba cariko kirabura igihe catorwa. Nkuko amakuru adushikira abivuga ngaha naho nyene hashigwa imbere ko hoba yari yahuye. Ivyo biyemirizwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Bubaji bakaba babona ko uwo muhisi yoba yarishwe imbere yuko atabwa mu ruzi bagasoma amatohoza yigenga kandi yimbitse. Ikiziga ca Elias Byandaza cahambwe uwo munsi gitogwa. Kuri urwo rukurikirane rw'impfu zidasobanutse abanyagihugu bo ku mitumba ya Mahonda Muyange na Bubaji baragaragaza amakenga yabo bagasaba indongozi mu gisata c'ubutungane gukora uko bishoboka kose kugira ngo haboneke umuco abakozwe bwicanyi bamenyekane banashengezwe imbere y'ubutungane nkuko we benshi bariko barabisaba. Ngibi rero ivyari biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ni utarafyonda ko kugira ngo tojucikanwa nayo dushikiriza usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi yo biba biriko biravugwa mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. No Muhuza TV rero Imana ibahezagire mu kugwa vyanyu vya misose muri ko murakora amakuru yacu yo arabandanya.